do muhada do abandi bana sha abanaze abantu ngabo ariko aramira amata arabishe avuga ati yo nzojikikwa cyari uzojikikwa pura kho musi wanuragera komeza usenga gusa burya imisi yose si kwa Mungu eka abandi bana sha bige cyaze kabisa mana we do murabona ko muze mwana kuze manze. C'est ça la vie, aïe, c'est ça la vie, aïe. Shashaza nanje nakura wallahi ndashaka kuzokumva ndashaka kuzogira mariage nya Fernando nanje ntiyakura ubwo ndacari umwana guys dore wallahi nyina abandi bana bagyoyewe manze mukurikirane uko byagenze byose kugira ngo mushobore kuryoherwa manze iyi deni wayiraho kayimara naho utararongwa ndaze cyubwira umukozi wawe mbabara kabisa kana gufukamire vuba kabisa dutegura ubukwe nimba uri kurahira uri umugore uraza kubwira umukozi wawe mbabara kabisa nanjye ndashaka kubaho nk'abandi shaka kumera nk'abandi ndashaka gukundwa numva uko bimera. harimo espace nini hagati yawe gira kandi mwegere Maren Hello, mumeze gute? Everything is okay? Yo nkuko mubibona kabisa ni Agatech TV narababwiye kabisa ibintu byose muzamura bikwikira muri Agatech TV. Ariyo tugiye muri mariage ya DJ Fernando. La fois passée ari dote uno musi mariage. Nababwiye mugumanye nanje abafana hariya. Nababwiye mugumanye nanje none muzobura ibintu byinshi cyane bitandukanye. Uriyo tugiye muri mariage ya Fernando nkuko mubibona umva ibintu birashushe cyane abantu bose uba twage turamba amakoti noneho iza kuba ari mariage ya mbere y'umusani isa neza sivyo naza kuba abasani basa neza na mariage isa neza sizi ko mubibona even akane papio nakabuze bati navuze ati umva ifo iko logo yo kubura umuririmbyi ita umva ni dutakaranga muraza cyari cyo tuba twambaye amakoti mugazo cyashashya amakanu kakaranga umuntu wariwe ya voilà tugiye mu misaba basengere kubera yuko ari ibizombi bigendera abantu bagize mariage kugira ngo bibatandukanye. Rero iyo uciye kwa pati noneho abashaka kugwa ya masengesho yiwe cyangwa yamezagiro kugira ngo noneho muhemu yera igendane nawe muranda babwira ibi bintu tuba turimo kabisa nago tuba tuzi kwa ukuntu ingere bimeze memu yera atageza kugendana namwe kubera yuko umva mbabara kabisa mumva yuko mutoza kuja kwa pati kugira ngo ibizombi byose biba bigado kugira ngo uciye gutandukanya urugo kuko satani akorera hano ashana yash kuba wambaye ikoti niyo bavuga ikoti ni nyambago kabisa y'aba boss ni nyambago y'abantu biyuwashe nibaze ko nambaye ikoti n'ijambo ry'Imana ndayivuga. Rero nashatse kuvuga ati bantu b'Imana satani agendera hano ari amahoro satani agendera zijya ngo ziba zimeze neza kugira ngo ashobore kuzititura. Rero bantu b'Imana iyo ugiye kwa patri noneho y'amasengesho nimeza giyo saba guhaye namwe muyera murajana none mwe muyera aragufasha kugira ngo bya bizombi bya memumbi ziba ziza kugira ngo shobore kwatandukanya noneho abari blockage sizi ko mu bitahura ku bantu basenga gusa nkanje niho mushobora kubitahura. Okay tugende rero sasa turabe uko ibintu biza kuba bimeze sivyo tugiye kuri Saint Esprit. Let's go. Yes aho rero mubona umva Muhammad areba yavuye mu misa shaje aze kabisa ibintu byagize byagoye cyane umva nagiye hano ha costume
costume biraba birebire bari babuze costume inkwira kubera ko nari muremure cyane none muri eglise cyo turacererwa mara nyagasani ariko cyabare baberewe vraiment acho bari babaye murabona ibintu byari bimeze neza cyane anje ni nakura nzogira mariage kandi apara mariage isanzwe ni cyana ciza nk'icyo nyine mwa abantu mwe mugiye mu mariage n'ibizabo ndazadukwegera ejo ndagijya ejo zage biriko biragira ugira mariage n'abagore beza mutaza kwishyuza mwicuza ngurumva ngiye hanze ko kurondera abagore beza already twari cyana ciza abe bisigaye bize hanyuma sivyo none ebwe twazufise ubuhinga burya twaravyigiye ntabwo ari ibintu twavuse noneho ngo turatangura kugira ibintu twatwari muri kigo baraberanye ari abantu rero baguma bavuga ati ngo urumva abo bantu bamaranye igihe kirekire none umwana wabo arakuze si ibintu ngo batanguye ejo cyangwa hirya y'ejo bya bindi uyu muntu ejo hirya y'ejo ngo mariage ari abantu nyine bavyitegura imyaka n'imyaka ejo nisa zindi bavuga rero trust the process umuntu uva kuva kera ukamubwira ati mbabarira umenye yuko ari weza watwara umva genda atanga njye ndavuga nka jewe genda tanga umva ndaguruka ndatanga ariko umutima wanje haruyu kandi urumva tuvuga ati umva yo bombo class let me just start money and when I get money you will get the you see abavanye kure nabafite umwana kuze bavanye kurumva abo rero usanga niba abandi bahana promesse umva vena akamubwira geta ati babarira umeye yuko jewe yego ndumutsaka ndiko abasari bakunda n'abantu benshi ukabomba barira umve yuko uba nta bundi buruhukiro office ni uri station umudu kujya kuyerera mugabo ufise ahantu bya rero kumva uburaro bwanje niwewe akora finance nakura nakundira cyana cyiza nagiye twavanye rero tugiye kwifotoza Boka machu yanje nji. Mariage ya mbere irimo abana beza murakoze araberewe cyane gose aho aje kugururira ubufasha wiwe Berisima wiwe wow birasa neza cyane gose wanazanye ko baberewe cyane gose amugururira n'urukundo rwinshi rudasanzwe wow amashuri menshi muri Kamangira bagiye cyane bakunze indirimbo ziwe bakunze bagenda mu bihe bigiye bitandukanye wow hamwe n'umukobwa wabo nguyo onya yambaye neza aberewe cyane gose wow ibintu birabereye ibintu bisa neza batambuka amujana neza cyane gose inyuma y'indirimbo nyinshi agiye yaririmba z'urukundo none umunsi nawe arabikoze inyuma y'indirimbo Berisima yabahinduriye amateka uno munsi Berisima wiwe aramushikanye uno munsi tuvugana aramutahana n'urubavu rwiwe yasengeye imyaka myinshi nyuma y'imyaka irenga 8 uno munsi bagiye kurushinga uno munsi bagiye kubana n'uwo bashimanye ndetse n'umukobwa wabo uyo onye wow
Sound yanjye ndayambaye ni fresh nako nimvira ko noba nta just nkuko mubona abakobwa bambaye neza, abakobwa baberewe cyane gose hano muri kino kibanza, ibintu bisa neza ingene bibereye kuraba. Ni kuri uno munsi ku bugeni bwa DJ Fernando hamwe n'umufasha wiwe Beri Sima. Yes, ibintu bisa neza, ibintu biratesa, aho bagiye kwifatira amasanamu mu kibanza ciza ni Eden Garden Resort nkuko mubibona. Yes, wow, ibintu bisa neza cyane gose, ibintu bibereye kuraba, umugabo afasha uwiwe. Wow. See the outfit. Please see the outfit. Uyi niyo fura yabo, niyo mukobwa wabo wa mbere nkuko mubibona rero. Inyuma y'imyaka 8 nkuko bagiye bashinya mu ntahe zigiye zitandukanye, uno munsi ibintu bisa neza. Uno munsi aba bari kumwe, uno munsi ibintu bisa neza aho bagiye kubana.
Madame, ça. Madame, na wewe? Sawa. Okay. Maren, hari mo espaço ini agak siaw no house. Gira kan, igne ke Maren. Sa. What the fee, né? Veio.